rero nico nagomba kubwira abarundi. Diaspora yarapfuye irongowe n'umushingantahe Samuel Ndayiragije, ikiriho natanga imihoho ahereza abandi bashoboye gutwara diaspora bayigeze imbere. Mwaramutse, haraheze imisi itari mike amezi kwanza nkoze amavideo menshi cyane kuri uyu mugabo Samuel Ndayiragije na ekipe yiwe arongoye biyita ngo ni diaspora ndundi, diaspora idasinzira. Amavideo menshi cyane haba ku binagera avuga ibujumbura, ibintu avuga kuri radio y'u Burundi umengo bamuhaye interview ari kumwe na Gabriel Fyiri. Amatongo abayafise batashobora ku exploiter ku buhinga bwa none bayabaki bayaha abantu bashoboye kubikora. N'ibindi byinshi yagiye avuga haba no kuri BBC kwanza yakoze interview kuri BBC gahuza miryango. Bo jewe rero nkavuga nti ico gihe ibintu bari kwa prometa ntifise sense ntavyo bashoboye, na mode bakora mu ntabwo ikwiye, n'agahazo umenga ari karakoresha nko kumenga ni president w'igihugu ca Gondwana muje kukondesha igihugu. Nkavuga nti bon uko zikushaka gutwara societe. Hanyuma harahaze imisi ndiko ndibaza none ubu bagiye ko bazimye kuva bavuye muri iryo nama bite ngo ni domaine ya diaspora. Nta kintu je ndiga kumva kindi bavuze, bari ba promise ibintu ku bitaro, ibintu vy'ibindi z'imfashanyo, ibintu bazokubaka maison de la diaspora je ne sais pas, ariko ubu ni kimya. Haraheze amezi bon kumbure ane n'imiburiburi iyo domaine ya diaspora iyeze atakiru na kimwe numvise kiryogoye. Kenshi na kenshi ufise plan ugenda gahoro gahoro, nta kuntu wogenda ukamara amezi 5 ata feedback utaramenyesha abanywanyi bawe canke amakungu nkuko wamenyesheje mu ntango aho ugeze. Nyiriko ndavyibaza rero ngiye numva uyu mugabo kuri Yaga TV bamuhaye interview kugira ngo agire ica bivuze ko reka tumumvirize, kugira ngo mfatireho numva tubibona kumwe cyane kabisa nubwo ntamuzi, reka tumumvirize. Bo umugabo sindamuzi n'izina ariko interview yakoze kuri Yaga Tech, kumbura bamuzi monsiga comment down below. Check na keshi numviriza ijambo ry'umugabo, sinumviriza umugabo wenyene izina ryiwe, ariko reka tumumvirize hanyuma kwashaka kumva ikiganiro cyose kiri kuri Yaga TV, Yaga Tech TV, mucha kuja kucumviriza je numviriza gace ka nuvuga ko ari plus intéressant ou intéressante, je ne sais pas. Katumumvirize. Diaspora yarazimye yazimijwe na Samuel Ndayiragije. Samuel Ndayiragije none se wari hejuru? Ni wari hejuru. Murashobora kuba ari hejuru mwe mugasanga mango mumeze nk'amabuye. Ibyiza n'impundu bihundwawe, ibibi n'ishano bitukwawe, siko bimeze. None byankiye aho byankiye nababwe ideology. Okay, kumbure turaja aho byankiye turaja kwashika, ariko ikintu avuze nico jewe gusa nabona harimo ku munsi w'ubugeni ngo ibintu babwira abageni, umugani umwe bababwira avuga ngo muraba amakara ntimube urubeya. Kumbe ko batumva kirundi canke batabaye mu ruguru, muteka kumbabura z'imashini za kizungu. Amakara n'amakara nyene urabona ko yoyo ashobora kwaka ijoro rikarenga ari mu ziko atarazima, ariko urubeya ni nguko utazi ucanye ubwatsi canke ibihunda canke imikaratusi ndikurondera ibintu byumye. Amababi y'imikaratusi biraduga hejuru ubu yarukarenza, hanyuma rugaca ruzima haize iminota 10 ukaja kurondera nta muri ubusigaye. No kuvuga rero amakara nakariho gakega kimwe gakomeza. Je mbona ko ijya diaspora ni nk'amakara atari urubeya, ni ibintu vya bombastique ko imisi mikuru n'amaseremoni tukomera majorité ya politique y'u Burundi ni nka show business. Hanyuma ukaraba long term, ufashe kuri long term ugasanga nta bintu birebire twakoze. Kujana responsabilité byo nyine bon sino ufata Samuel Jetsa muzi personnellement gusa jewe ukuntu avuga namubona no kunakora ibintu n'umenga n'umuntu arikora sinzi nisino tavye karakora. Narakoze ama comment menshi cyane zo kunakoze ama video shika c'est pas atanu antuka. Kome yavuga ko ibintu bigena neza babikora, numva niyo bigenze nabe uyu mugabo yamushize ko ndumva tamurenganije. Aho byankiye nababwe ideology yarafise muri BDUSA kwari kutoza amafaranga mu banywanyi bagize BDUSA. Urumva systeme yo mu rushengero, systeme y'amashikanwa cyangwa icya 10 bakoresha ibintu by'iterabwoba, ntuzobona ijuru udatanga icya 10.
jewe nta contrat Samuel nawe yakoresha iterabwoba koresha iterabwoba ngo gwiki wewe ni wagenda mu Burundi utashese ubusha nta muntu numwe akuzi ngo utashese ubucafu madolari nta muntu numwe akuzi turi kumwe ni wagira ikibazo uri mu Burundi tuzokuvugira wewe uzomvugira kwande uri leta muri Amerika abantu birigo barasohorwa mu mazu ni benshi cyane b'abarundi biwacu diaspora ntiringaho iriko ifasha bangahe ejo bundi narababwiye abarundi bagira ibibazo muri Kenya bamwe baratemagurwa abandi baricwa diaspora siho yari ridasinziye yafashije bangahe sawa muri South Africa Zambia turi kumwe abarundi barukwa guhurizwa imodoka bagasubizwa mu Burundi bavuye mu gihugu kibanyi cha Tanzania diaspora idasinzira siho yari yafashije bangahe abarundi bacisha amafaranga mu miryango yabo kugira bakora ama projet amafaranga agakora ibyo ataragenewe gukora ntasubizwe beneyo diaspora sihiri imaze kuvugira bangahe très bien ivyo yakoze iyo ideo yakoje mu BDUSA sinzi kene yabivuze mu ntango iri pareko yahora arongora BDUSA sinzi ko ari BD Burundi Diaspora USA akayonona mu nyuma sinzi kene yakoze ngo nibaho araconona none urumva afashe model yo gutoza amafaranga I don't understand ibintu byo gutanga imperezwa byo gutanga amafaranga ko musango hereza umuntu numubajije accounting ntabwo akiri na registered ko kenshi na kenshi no package yutanga nkaje nanze donc kuri organisation tukwa iri registered ifise ni ama registration mbwa byo Burundi byo escrow bose bazagatuza amafaranga ukazukiye cyo agiye kuyakoza c'est très ridicule ariko na cyatavyo byo gutera ubwoba byo kushima emotion abadavuga kuri kumurindi cyano ko abirabure abarundi tukuna kuri ibyo ama emotion by'ibigwi abana ni anje tuma bacha babikoresha ba escrow bakagutera ubwoba cyangwa gutera umunezero urumenya gihugu uri patriote udari mu patriote utatanze cyo no patriote izo ni emotions utazi niwashiki Burundi uzokwimenya izo ni emotions nguje muri nta ukuzi ugiye mu Burundi ramajote y'abantu baje Burundi kuramukanya nta muntu aje Burundi muri mission diplomatique abantu b'abarundi yagiye Burundi agiye kuramusa famille umuntu amusanga kuri airport ntabwo yagomba kuba samwenda yaragije ntabwo yagomba kuba rufiri yagomba kuba famille mboje Burundi afite famille sinoje yo gukora yiki hari ibindi bihugu ushobora kugenda ukagubwa neza donc ugiye mu Burundi ubuzi yo famille nibikuzi ibibazo fita nimwe mu bisolvinga no ibibazo umuntu afise ni lazima habe organisation igomba kubisolvinga encore ibibazo uriko vuga nibiye uyu ufashe traveling ugenda ufise insurance medical insurance travel insurance ivyo niyo ikavaringa ibibazo byose mu bura navyo ibisigaye ibibazo by'umutekano nibiki igihe igihugu ngenda nza kurondera umuntu ujare mafia wo kumproteja ico ntacyo nojamo I'm sorry iyo ngiye mu bindi bihugu nta production mankeneye nta muranitse nsanga kuri aeroport ketse kumengiye ku bintu vy'akazi ibisigaye mbafise protection ya police nkuko iprotege abene gihugu bose mbafise protection ya assurance ku bintu bijanye nuko nshobora kugwara cyangwa nkagira accident cyangwa indege kansiga ibintu nk'ivyo ivyo byo kuvuga ngo wewe ugomba gutanga amafaranga y'iki 10 nko mu mafia sorte ngo kugira uronke mafia zi protection waje Burundi cyangwa ugiye gukora projet ico gihe jewe nta bintu nja gukora hakenewa iyo protection y'umuntu none avuga kwanza atanase nubwo washe bwo proteger umuntu umwe w'umusivile yo guproteger gute mu gihugu kirimo abasirikare n'abapolice impossible ari navyo kana kiyavuga ati niba mufasha ni mufasha abo bandi bafite ibibazo ni bandi muri kumurafasha nohera kwanza kwicanya cyane bakora ama projet mu Burundi ugasanga umuntu yabo muri famille canke ahandi hantu arayamunyuruje yose aragiye canke inusu yayo benshi cyane kuje ku ntango yicana abantu bamaze kuvugana private nto ndavuga ngaha bamaze guha amafaranga ashobora kubashika inusu y'umuriyoni kumwe numvise n'ubu ariko barayagwanira bamwe bamaze guheba abandi bamaze kubaye igice ni benshi cyane iyo dispona nahiboneka unayihamagaye cyangwa ngo urabona ngo ivyo ngo bijana mu tungane donc ni useless organization abakuvuga amajambo gusa dukutoza amafaranga bakaca bakoresha kumwe byo turaja kubishikako ibisigaye yavuze abantu tumaze imisi tubona ibibazo bafita Zambia South Africa muri Tanzania turababona kumbure Middle East ntiyashizemo ariko abagore bama batabaza ujya Daniel Mugisha
atafise organisation atagenda aratoza amafaranga mugabo akabasaidia kubera ko diaspora idashika aho hantu in those gaps nko babivuga bakavuga ati bon ikibazo cy'abantu bo muri Saudi Arabia kandi cyo kiroshe ko n'abantu benshi cyane biroshe kubashyira hamwe n'abantu bagenda formerema bagenda mu organisation biroshe gukira amategeko muri organisation biroroshe no kumonitoringa ukagira cyo bita pastoral care niba yari nimero 15 numero muzoze muhamagara diaspora umuntu wese afise ikibazo nyuma diaspora izo cha idepesha umuntu kuri ambassade ko dukorana na leta canke konsira ihari icyo kibazo cyo nyuma gikemure mugayo diaspora icyo kibazo n'ikintu cyacyoroshe cyane kuri diaspora kwese ko negosyo kuri leta no ku ntwaro ntavyo banezwe nje tumana bivuga ko je kubona kera no mu ntango navuze ko iri 100% useless ni na mpamvu navuze ni umuyobozi mwiza umutambyi mwiza aramenya umwanya wo kuva hehe wo kuva kuri stage wo kuva kuri stadium akavuga ati aha namaze konona reka abandi babandanya baba uti rero Samuel atanga imihoho yaracerewe mugabo nubwo yacerewe nk'umushinga ntahe tumutera intege ntagikore maguru masha avuga ati je narananiwe abandi nibabandanya none so wawe okay uri gusaba byinshi that's too much to ask ku murundi nta murundi yigera yemera ikosa nta murundi atanga imihoho surtout ko afitemo avantage ahubwo n'ubu uzoza ubona yaserutse avuga ngo turacyari ku kivi tugeze hariya mu kwindi basubire bahure bavyine bavuga indirimbo babaze raporo avuga ngo rindira gatoye ngo hari ibintu turasorongora gahoro gahoro n'umu wagiye kuvuga ko ari karakora bikomeye cyane ari karakora under the hood kuvuga ngo agiye gutanga imiho ivyo nubivanemwo ntavyo azokora hazoba ikindi kintu cy'akajagari hanyuma uwundi aze we ridatishibuye abarundi kumbura yibarigwa we ko wigira kamenya wakoze iki nikihe wakoze kugira ngo diaspora ntizime Samuel naramuhanuye waramuhanuye arabizi niye avuga ko je ndi kuvuga ikinyoma azaje kuri aza mpenyuze waramuhanuye naramuhanuye kandi sindi umwe abamuhanuye abatama n'abatamakazi abagabo b'ijambo n'ijunja bafashe umwanya wabo baheba imiryango baramuba hafi kugira bamuhanure ni benshi nko ku bintu washimikiye ko mu kuhanura byari nk'ibiki icambere naramubwiye ati Samuel ntabwo ushobora kuba umuyobozi wongera uze gutuka buyoboye ko ari mburakimazi mu gihe uyoboye abantu bigenga turi kumwe umva waramuhano yarakunaniye bigenga iyo uyoboye umuntu yigenga kuko ni umurondera si wakurondera kuko urabye diaspora yo muri Amerika udafise akazi araronka food stamp turi kumwe diaspora ntizoza kumurihira inzu diaspora ntizomugaburira diaspora ntizomurihira assurance y'imodoka diaspora nta gitori zomuguriye kimushikana ku kazi nta na kimwe so rero wumva ni wewe unkeneye sije ndagukeneye mugihe rero ari wewe unkeneye wewe ushaka bakwinginga nyinginga reka kumbwira ko ndimbura kimazi baguterete reka kuvuga ko umunywanya ari mbura kimazi wewe ushaka bakwinginga ikintu rero cyari kihari niki hari hakenewe inyigisho amahugurwa yo gutahura ibyipfuzo n'ingiro diaspora ndundi igomba gushikako très bien donc Samuel yayifashe nka wa muntu w'umutegetsi w'i Burundi mugabe ikintu adafise nta kintu na kimwe amariye diaspora nta nicyo azopfa yimariye diaspora si igihugu kiri anda constitution runaka n'amategeko runaka nta maprizo afise abanse abagaraje abashiramwo nta police afise yo guhagarika abantu nta kintu na kimwe gituma yiha autorité mugabo ukamuva kuri radio reka abantu ngo bagwaye mu mitwe ngo bamwe ngo barahahamutse ngo abandi ngo barabunzwe nivyo vy'imbura kimazi nanabize no kuri Fabrice nanzo bigaruka ko nta kintu tumariye twe diaspora nta muntu numwe ayikeneye ibihugu turimo bimwe jurisdictions amakore turatanga muri bino bihugu hanyuma umuntu ikintu cyose akeneye hari leta ibikora umuntu afise accident ahamagara ambulance ntahamagara ntuze abarundi umuntu afise umukibazo cy'umutekano ahamagara police hari numero uhamagara straight police gakiza ntabwo gutabaza umurundi umuntu akenye nkuko abivuze agenda muri social services social agasaba umusada ntabwo aja kubaza mu barundi muri make nta muntu numwe akeneye diaspora ndundi cyangwa indi association nimwe abantu bajyamo volontairement kuko bashatse nko guterera pana nk'itegeko mugabo wakacaza azanye
ububasha umengana bw'umukuru w'igihugu afise territoire aganza ngo mutanyobotse ngo mugomba kunyoboka. No, Mr. Samuel, nta numa agomba kuyoboka, nta na kimwe dusana, you are a sort of useless to us. Sinzi useless muri rusange kubera ufise famille uragaburira, muga kuri jewe I don't care. Nta kintu na kimwe. Mbega diaspora y'u Burundi ishobora kumva ko no kumva le parti communiste chinois canke parti conservateur yo muri Poland, nta kintu na kimwe yapfa yakira jewe mpomba canke nunguka. Nico gituma atakudukangisha ngo nimuze turigenga, turi independent, twaramaje no guhonja no kuri liberty, nabyo kudufosa mu kintu tudashaka. Po umuntu azoshira aba diaspora hamwe azoza ababembereza abumvisha neza impamvu bariko bakora ivyo bintu kandi yicisha rugufi cyane gose. Uzozana ako kagangazo k'abadede k'i Burundi ngo aje kuganza diaspora anateshwe ate navyo ashoboye nabasha bifitiye na jurisdiction adufise ko namba. Ico kiri mu byo batumye ijya diaspora idashobora gufunctiona, ijya attitude dictatoriale ntabwo ishobora gukora mu bantu bari independent, abantu bigenga. Impossible ngo ushobora gutuka nka gukoroga mu bikintu ko cyenda gukora ibintu byo gutukana uwo nkoziki, nothing at all, nta na kimwe. Donc ico ndabona ko ari kimwe mu byatumye ijya diaspora navuga je nta future ifise, kuko ni ibintu by'akagagazo kiretse umuntu sinzi uko no mwita, nta muntu je yo kwisha under dictature kandi ndi libre ibyo ntibishoboka. Donc ico ni kimwe kabisa mbona yuko gituma ijya diaspora atasanse ifise kuri jewe, kandi uyu muhizi tuko tubihuriza ko si je veux bien ikiringo ukabiha ikiringo udakoresheje iterabwoba, udakoresheje uruyeri rwo kwerekana ibintu bizokogwa kandi bitaciye muri bene mu mpinyanyuro yo kwiga akarere umugambi. Reka tukubaze, tubona diaspora isinzira mutoza amahera za Kenya, za China, South Africa n'ahandi. Ubu unye inzu, hoteli, ndangakaranga mwa promisinza aba members, nta n'umushinga. Amafaranga muyafiti muzoyasubiza canke wewe twumva ushaka kuvugira abakenya uracyabavugira cyane? Jesse ndi umuvugizi wa diaspora, nta gwego na rumwe mfise muri diaspora idasinziye. Je mvuga ku ruhande rw'iwanje nk'umu diaspora yanyoye ku mazi ashushe n'ayadashushe, akamenya itandukaniro ry'ibyo bintu byompi bibiri. Urumva hari amazi ashushe n'ayadashushe. Uri mu yakonje wewe? Jewe ndi mu yakonje, kuko abitwa ko abayobozi twarababwiye. Urumva uri mu ayakonje ni nkuko bon nuva bajya mu kintu kiri complicated. Mugabo je cyo novuga abantu batanze amafaranga vyagenze gute. Urashobora gufata amafaranga wakoreye wakobokeye, kuko ndazi abantu muri diaspora ntabwo benshi dukora ubuzi bukomakomeye n'ubuzi bugoye cyane. Wayakorekta umuntu agacaza ati mayo mafaranga acumuha mu maboko without question, atakibazo mubajije. Amafaranga tuyaguhaye nkande, uraduhaye ibitansi, bo azokora iki? Ico kintu twereke plan yacu. Umuntu mukubaka inzu kameme hamwe ibintu bisabwa, ikintu ca mbere n'urusi. Ugo rusi uzokuba kamwe inzu urarufise, avuze ati ngomfise mvuga genda ubanze urondera urusi cyangwa ayo mafaranga arimo muzogura urwo rusi, ico gihe that's fine. Hanyuma kamaza eske ni interano duterereye juste comme ça izokunguka iki? Kumbura ugiye kubakira inzu abasaza ushaka kuvuga abasaza burundi baragowe, reka tubakira inzu aho ni sawa, ni imfashanyo, ni gift, ntabwo uzosubira kuyarondera, urayatanze. Ivyo sava donations. Ariko ari amafaranga ivyo vuga ngo ni mitahe, ugomba kubaza ibibazo. Umutahe wanje ugiye gukorera urudandazo uruhe? Ugo rudandazo rwo kunguka gute? Eske ni rent ari nk'inzu mubaka tuzoyikodesha cyane tuzoyigurisha hanyuma tugabura inyungu? Tuzoyikosha tugabura umuntu uzeye rente mu kuyigabura tuzokoresha formule iyihe? Bo hariho assurance, iyo nzu niya bomoka mwaramaze kuronka assurance, mwaramaze ku hariho assurance y'amafaranga yacu answa, anatanda ko inzu yubakwa y'amafaranga yacu arafise security. Ibishize inzu ntiyubakwe pour une raison une autre, ahantu mwarosusi y'abanyamugigi bantemuhubatse canke c'est pas umuntu yararongoye diaspora arayi comotse arapfuye, imodoka iramugonze, Burundi turapfa, hose turapfa. Ivyo bibazo ugomba kuvyibaza wa muntu wa nosushije idolari ryiwawe, kiretse donations. Na donations burya ziba conditional, cyo tumaho nk'ubundi atamfasha nziro nka muri Mexico na donation ntabwo bagiste baguha mu maboko. Donc umurundi yatanze amafaranga agenda mubabarira, ariko kandi yumvira ni
why ivyo bibazo wari baje ko ari numva ari legitime nibazo biri umuntu yagomba kwibaza directement umuntu agusubira amafaranga ibibazo ugomba kumubaza donc ko bazoyaronka ko batazoyaronka je ne sais pas mugaye cyonekeza no ko iyo nzu itari kirubakwa ubu bwa vuba probablement jamais ikibazo rero cy'amafaranga yatojwe mwene wacu murabona ejo bundi ko bagombye kukina uruyeri imbere ya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu haje Bujumbo ngo abahe ikibanza ngo ku kibuga c'indege bubaka narabivuze mu mezi yahera imbere yuko utanga plan ukerekana igicapo c'inyubako ugiye kuzokubaka nta parcelle ufise nta mutahe ufise ntuzi amafaranga yazova uyiteze muri babande wita ko ari imbura kimaze ivi kweri uba wumva yuko uri umuyobozi bushitse so aba members inyubako rero byaranse aho byankiye nta mafaranga nta mutaho hari turabizi hariho 300 million z'abakenya nta 300 million zigeze zitozwa urumva abakenya ntibatanze amafaranga nta 300 million zigeze zitozwa hatozwe nikimenyamenya ngiki umukuru w'igihugu ahababwiriye ati mutubwira amafaranga mumaze gutoza uko angana Samuel yahagaze kuri microphone aravuga ati nyakubaha umukuru w'igihugu ntiwiruguraje kuraba muri konte hariya twebwe ati izera ibyo tukubwiye niko yavuze Samuel ntiwiruguragenda kuraba mu kigega kubera ko ataja kurabayo uri kurahisha iki unyegeze iki urumva rero diaspora yarazimye kugira ibyuke nuko ubuyobozi buhari kuva ku rwego rwo hejuru kumanuka gusamburwa bwose hagatogwa inzego zishasha mu buryo bwiza butunganijwe ata propaganda ibayemwo okay turagaruka mu byo gutora ariko ubwo buswahi rumba bwa Samuel ibyo vuga ngo gupromete kwemera inzu ku kwezi utazi kuguruka kuvuga nibe kandi abandi dukunze gukora ngo bivuga ngo 2040 2060 ibintu bikora ukora plan ntabwo ari plan yo kwicapa ni plan yo kwimvira mu mutwe ukavuga ati bon niba nubaka inzu bisaba urusi nico cyambere cy'intango niba nubaka Buja City sepa bisaba urusi ugo rusi nararusecurinze naramaze kururonka nararusinyiye ruri canke ndafise iyo promesse vyiza deja no kugwara uri muri titre deja wamaze kururonka mais au moins cyangwa ukavuga uti amafaranga ndo ndatora n'urusi rurimwo ico gihe peut-être ça it makes sense bavuga ngo bazonzusaba usaba isiga bande isi niba iri ya leta ntabwo ishobora kuziratanga amasi komsa nayo yo ari leta y'indofa isi irakenewe muri kazoza ku yandi ma projet kandi nta muntu ayigaba uja kuyisaba ntabwo ari tongo ry'umuntu bo hanyuma amafaranga utoza kandi ukandika neza dukira amafaranga ngano kunuku ukazorerekana nka barometer tugeze kuri aya halfway 3 ways ukanavuga uti mbega tudakuronse yakwiye tuzoje tuyabasubiza aya management y'amafaranga to ni ibintu byemba nabidafudutse by'abantu dushobora gukora mu Burundi gusa umuntu muzima ukumva yabikoze ico gihe ayo mafaranga nico gituma anabaraye atagezehe ubwo ni yari karajya ubu turiko turavugana je ne sais pas mugabo ico cyo avuze ko moje ati nangahe ati ntayo nzi ni muhe muraka kuraba kandi yagomba kuba ubundi kuragura managing amafaranga du jour au jour yaba naye wawe canka yabandi bantu ho nkukundi uza ku office statement of accounts igihe cyose uri ready igihe cyose umuntu akwaje ati twereke ucuvuga uti voilà twakorekseya twakuyemo yakanze kuri ngiyi balance ari muri bank nta ibintu vy'ama accounting ibintu vy'amafaranga nta kintu cyarindira rorera ubiye biranditse ahantu bo niba kumbara wundi muntu mwayaguranye kuko uti niho nyene biba vyerekana mu biharuro havuyemo amajana 500 twabihaye umudandaza runaka urerekana iyo statement nta muntu avuga ngo twereke amafaranga bavuye twereke account achivanga ngo rindira uzobura kuraba donc ubuswahili buzima hanyuma mbaye ndarira abashyize mu mafaranga yabo nize ko mutashyize mu meshi kameme nize ko mutashyize mu meshi kamone muri BDUSA yagenda mu ma state agiye ku mafaranga ya organisation turi kumwe uno munsi muri diaspora idasinzira afata ingendo mu mafaranga ya diaspora idasinzira ico yavuze yuko akoresha amafaranga yiwiwe personnel
natwe ibyo tuzobimenya ikinyoma kizokwitirwa hashashe ca gihe amafaranga yatojwe muri Kenya muri South Africa niyo mwatangura kuyaharura azoshirwa ku meza umwe wese akazana rese yayo yatanze tukaca duharura ayahari ko bihura n'amarese yagize ntiyasohotse never kuvuga ngo kosha amafaranga yiwe akuye he kiretse niba ari umuhungu wa Trump cyangwa umuhungu wa Biden nabo nyene ntibashaka gukosha amafaranga yiwabo kubera ko kosha amafaranga y'abantu ku kintu public kira noneho ayavanye d'abord mu gihe wama mu ngendo akazi ukora nakaje mumbwira akazi Samuel ariko arakora uno munsi canke ariko arakora ejo kotuma aronka amafaranga avuga ati bo jewe ndakukurutse kuri jamya kafise kuvuga yarakukurutse yaraje gukora yarabitse amafaranga hagije nose mwe gutunga famille yiwe nibaze ko afite famille ahubwo nayo kuja muri Australia muri Canada na hehe ivyo nta sanse bifise amafaranga ubiye nayo barundi bariko baramuhereza akoresha canke ariko arahirwa na leta y'u Burundi cyangwa ikindi kintu yahendagije abantu baramuha amafaranga there is no way okay jewe America economy yayo ndayizi 100% umuntu akora amafaranga menshi kumbe ni nk'abantu bakora muri Silicon Valley aba engineer n'abakiya cyangwa bakora kuri Wall Street kumbure bashobora kuba bahembwa 300 ivyo 300 navyo nyene uba mu gisagara nka za San Francisco cyangwa New York uba ufise nka famille ni bigukwe hagije kuyitunga hanyuma ugaca ukora Samuel sinzi yagiye muri Amerika ntabwo yavukiyeyo akiho vuba uko biri kose ugiranije dume n'umuntu yavukiyeyo donke yabaye muri Amerika imisi imyaka mikeyi arakora ko muri myaka 10-20 itanashika acara arakukuruka amafaranga yabitse ahagije gutunga famille no gufata ingendo twese ko dukora ubuzi iyo hageze kufata ugendo kubanza kugira amakarikire menshi akomeye cyane wewe uroha amafaranga kuzuratembera mu bihugu hirya no hino ata n'inyungu bikuramo personnel ngo urafasha Burundi donc ivyo n'ubuswahili ibyo niyo kandi uvuga ko ari maronete yovuga ahantu ayo mafond ava niba atava mu banyagi muri ayo mafaranga batanga akabivuga ati boje we leta yaramba amafaranga ko ndiko ndayipromota je nta kibazo je nogira naco cyangwa ikindi gishira hamwe ahantu cyo kura amafaranga nta kibazo mugabo kuba honest about it kubango ariko kaje amafaranga yiwe come on Samuel waza ko twese turi njigise amafaranga yawe yavanye twese kuga twe nta mako dusitwe nidukora cyane mto dufise amafaranga uzaturuzunguruka hirya no hino nayo gutunga famille nakuriha mortgage nayo kugura ibintu numvise kuragura Bujumbura utari kurakora yo wari kurakora ejo comprendre niba wari nk'umudocteur naho nyine kuvuga ngo uvuga ngo urakora uhagaritse urareta yarinze ku myaka ofise n'imyaka bashike muri Amerika come on donc ivyo n'ububandi n'ubuswahili abantu muzamugwa muri izo ntuze no kuraba mukigisha kameme come on bon nico ndashaka kuvuga kubisiga mushobora kuja kuraba iyi video yose kuri Yaga Tech TV hanyuma bon nkuko twabivuze ntabwo tuko twanka Samuel ntabwo tuko twanka undi muntu canke tumugirisha nizi ideologie no gukeburana nk'abarundi amfete yuko twiza turaba careful kubera muri twebwe ashoko mu bantu batari honnête babaswahire baskro hanyuma bakaza baratwiba tukaje twa mu bintu vy'imanza no kuburana n'ibiki okay musi mwiza bye bye